Sangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wo bandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweko biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ntunyemerere nkuhe ikaze. Ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye muri iki gitondo c'uwa 11 z'ukwezi k'umunani 2023. Utegezwa rero gusa kubandanya ubana natwe. Kubana natwe ni ugufyonda sabone. Gufyonda sabone uramanuka munsi y'ino video hama ufyonde imbere y'ijambo Isange TV. Urafyondako uduha intererano yawe yo kuja turagushikiriza amakuru yose, inkuru zose kumwe n'ibiganiro vyose tubandanya kurungika binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure kandi bigushikeko mu ba mbere. Tukugezako amakuru ariko aravurwa mu bisata bitandukanye, hoba mu gisata c'inkino, mu gisata c'indero, mu gisata ca politike, mu gisata c'umutekano, mu gisata c'agateka ka zina muntu, mu gisata c'amagara y'abantu, mu gisata c'intwaro ibereye, mu gisata c'uburimyi n'ubworozi ndetse n'ibindi bisata bigiye bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Aya makuru ntunyemerere nyahere kuri iyi ngiyi iriko iravurwa mu gisata c'umutekano, ivuga ko mu ntara ya Cibitoke hariko haravugwa cane ihagarikwa ry'abajejwe intwaro inyuma y'igandagurwa ry'uwurongoye imbonerakure. Ese uwo urongoye imbonerakure yoba ari nde? Narakugezako iyo nkuru ku buryo buramvuye, ntunyemerere nkugezeko iyi nkuru ku buryo buramvuye ry'uwarongoye imbonerakure yagandaguwe. Ni muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke nyene. Uwarongoye imbonerakure yarishwe. Yitwa Isidore Niyongabo batazira Maisha. Ni umukuru w'imbonerakure, umunywanyi w'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD FDD muri komine Mabayi yo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Yararasiwe ku muhana iwe mw'ijoro ry'uwu wa gatatu ku mutumba wa Gasebeyi muri iyo komine nyene. Abaroberi b'Abanyarwanda bacumbitse mw'ishamba cimeza rya Kibira bikekwa kuba bari inyuma y'ubwo bwicanyi. Musitanteri wa komine aremeza ayo makuru akavuga ko amatohoza yatanguye. Amasoko atandukanye mu vy'umutekano yemeza ko uwo yishwe arongoye umuhari w'umugambwe uri ku butegetsi muri komine Mabayi yagizweko igitero c'abitwaje ibigwanisho ku rugo iwe ku mutumba Gasebeti mu gihe yari iwe ari kumwe n'umuryango wiwe. Amasasu ashika 3 niyo yarashwe mu mutwe. Abo bagizi ba nabi bavuga ikinyarwanda baciye bahungira mw'ishamba rya Kibira, bikaba bitomorwa n'umwe mu bo mu muryango w'umuhisi avugana agashavu. Kubw'isoko ryegereye iyo dosiye, urupfu rw'uwo mukuru w'imbonerakure yaramenyerewe akorana n'abo baroberi b'u Rwanda, rugosigura ko hariko koba ari agashavu k'abo bagwanyi inyuma y'igandagurwa rya bagenzi babo 6 bishwe mw'ijoro ry'uwa gatatu rishira uwa 4 Myandagaro mu gihe bariko bagerageza kwiba abanyagihugu baba ku nkengera y'ikibira ku mutumba Mukoma. Isidore Niyongabo yari mu bantu batabaje abasirikare bo ku kirindiro co muri iyo zone kugira ngo batabare. Uko akaba ariko amasoko avuga. Ishavu rya bagenzi we no gutabaza abasirikare. Kugeza ubu imbonerakure zo muri komine zifise agashavu, basaba abategetsi mu ntwaro no mu gipolisi bati nimuduhe uruhusha tuje gucakira abo baroberi b'u Rwanda bari mu kibira. Abasirikare ku ruhande rwabo bariteguye, barindiriye itegeko kugira ngo batangure ibikorwa inyuma y'aho 3 muri bagenzi babo bagwiriye mu mishamirano n'abo baroberi b'u Rwanda. Uwujejwe ibikorwa vya gisirikare mu makomine ya Mabayi ndetse na Bukinanyana atera akamo abanyagihugu baba hafi y'ikibira kuvavanura no gukorana n'abo bahungabanya umutekano. Nayo kandi hari amakuru avuga ko hari ugukorana hagati y'abarwanyi b'u Rwanda na bamwe mu banyagihugu bo muri ako karere, na cane cane abajejwe intwaro hamwe n'abadandaza, harimwo mbere n'uwo yishwe atahengeshanya kwerekana ko ashigikiye abo bagwanyi b'aba FRN bamaze imyaka myinshi bari muri iryo shamba cimeza. Ku bw'amasoko yacu, Maisha yari yanyuruje amafaranga menshi y'abo bagwanyi yari agenewe kugura ibifungurwa. Bagenzi be bagabuye ayo mafaranga boba bari mu bwoba bwinshi, bafise ubwoba ko bazogirwako ibitero nabo. Haraheze amezi make abategetsi b'u Burundi bari bugaye ubunywero n'ubudandarizo buri hafi y'urube rw'ikibira i Mabayi mu ntumbero yo kubuza ko abo bagwanyi b'Abanyarwanda bataza nko kugura ibifungurwa. Abadandaza benshi basanzwe ari abanywanyi b'umuhari w'imbonerakure bikekwa gukorana n'abo baroberi b'u Rwanda barahagaritswe muri iyi myaka iheze baja gupfungirwa mu gisagara c'ubudandaji ca Bujumbura.
womenya ko Isidore Niyongabo asize umukenyezi n'abana batatu. Nayo mbandanije na ya nkuru nari ntanguye kukugeza ko mu ntango z'ano makuru nuko mu ntara ya Cibitoke hariko haravugwa ihagarikwa ry'abajejwe intwaro inyuma y'igandagurwa ry'uwarongoye imbonerakure Nikodeme Ndahabonyimana musitanteri wa komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'Uburundi. Abandi bajejwe intwaro babiri hamwe n'imbonerakure abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD bahagaritswe mu gitondo c'uwu wa kane. Ihagarikwa ryabo ribaye inyuma y'igandagurwa ry'imbonerakure vyakozwe n'abaroberi b'Abanyarwanda bacumbitse mu kibira. Ndahabonyimana umukuru wa zone Mabayi, umukuru w'umutumba Gitukura n'abandi banywanyi batatu b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi bahagaritswe hafi isaha 4 z'umutaga kubw'abashinga intahe. Umushikirizamanza wa Repubulika, abakozi b'igendereza bavuye i Bujumbura mu gisagara c'ubudandaji ku cicaro gikuru c'igendereza nibo babahagaritse, uko akaba ariko amasoko avuga. Abo bahagaritswe bikekwa ku gukorana n'abaroberi b'Abanyarwanda bacumbitse mu kibira haraheze imyaka myinshi. Aho bapfungiwe ntiharatangazwa. Amasoko yaho yibaza ko ihagarikwa ry'izo mbonerakure zitatu n'abajejwe intwaro batatu ryoba rikurikiranye n'iyicwa ry'uwurongoye imbonerakure ryabaye ku wa gatatu ku mugoroba. Isidore Niyongabo batazira Mayisha yarashwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bikekwa ko ari abagwanyi ba FRN, umugwi witwaje ibigwanisho urwanya ubutegetsi bwa Kigali. Umushikirizamanza wa Repubulika n'abarongoye igendereza mu Cibitoke ntitwabatoye kugira ngo bishure ku bibazo vyacu. Nayo mu yariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko i Rusenda muri Sud Kivu impunzi z'abarundi zirenga 400 zatahukanywe. Impunzi z'abarundi zitari munsi y'115 zo mu ikambi ya Rusenda mu ntara ya Sud Kivu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo zaratahukanywe. Hari ku munsi wa kane wa 10 Myandagaro 2023. Izo mpunzi zivuga ko zari ziruhishijwe n'ubukene mu ikambi. Izo mpunzi 115 zigize imiryango 84. Olivier N, umwe mu bahungutse akaba avuga ko aryohewe. Turanezerewe kuba dutahutse iwacu kuko hari amahoro. Mu ikambi twarahuye n'ibibazo vy'inzara, uko akaba ariko yemeje. Mateso iyindi mpunzi nawe nyene yaratahutse. Ashitse ku rubebe ruri hagati y'u Burundi na Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo yamenyesheje ati ubuzima bubi nari mbayemwo nibwo bwatumye naha mu gihugu canje. I Rusenda amazu yacu yarasambutse, PAM iduha amafaranga yo kugura imfungurwa ku mezi 3 gusa. Abana ntibiga neza, tuvurwa nabi ku bitaro, niko yagaragaje umubabaro. Ku bw'icegeranyo c'umurwi w'igihugu ujejwe impunzi ku mpunzi 5,000 ziyandikishije kugira ngo zitahukanwe mu mwaka w'ibihumbi 2023, abarenga 2,000 baramaze gutaha mu Burundi. Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo womenya ko ihaye indaro impunzi zirenga 43,000 z'abarundi ku bwa HCR baba cane cane mu makambi abiri ari mu ntara ya Sud Kivu arizo Rusenda ndetse na Murongwe. Nayo mu gusozera aya makuru tukiri muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo Ituri nuko hari ibiziga by'abanyagihugu vyatowe mu bigwati bitatu vyo muri Irumu. Ibiziga 15 vyaratowe kuri uwu wa mbere mu bigwati bitatu Samboko, Makutano ndetse na Mutweyi Audi muri teritwari ya Irumu mu ntara ya Ituri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Abaharanira agateka ka zina muntu bagiriza umugwi wa ADF ko ari wo wishe abo bantu kw'ibarabara rya Komanda Runa. Amashirahamwe haranira agateka ka zina muntu asaba abategetsi kurungika vyihuse abahinga baza gushingura ivyo biziga biri aho hantu. Umuhuzabikorwa w'ishirahamwe riharanira agateka ka zina muntu CRDH Christophe Munyanduru avuga ko abanyagihugu bandi 5 bagizwe imbohe n'abo bicanyi. Asaba ko igisoda ca Kongo conyaruka kugira ngo gicureshe amabakorwa na ADF muri ako gace. Abanyagihugu benshi bari bamaze ukwezi bariko barasubira mu zabo kubera agahengwe. CRDH isaba ko haba ibikorwa vyihariye kugira ngo hatuzwe uwo mugwi witwaje ibigwanisho. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye hariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi kuri uwu munsi w'igenekerezo ry'11 z'ukwezi k'umunani mu mwaka w'ibihumbi 2023.